Ariela yarazanye vibe yari itandukanye n'abaririmbyi bacu ingene babikoze ariko novuga neza yuko ARIEL WAYZ akija kuri stage abarundi bari bamwiteze ko ibitangaza birenze cyane ariko amaze kushika kuri stage byaragaragaye neza yuko abarundi indirimbo ziwe batarazimenya neza. Stage yari iryamye gatoyi ariko kuri sonorisation yari hibereye umuntu wari we wese yategerezwa gutero kaguru canke kujegeza umutwe canke gutambisha igituza. Yes, bakunzi bakoresha umwanya media mumeze gute mumeze neza ni Mr Tugeshono umunyarusaku ni Mr Suto Chawa Mr Vuguta bimwe byumye akanyamuji Mr Tugesho muri fresh mumeze neza ndabakunda ndabubaha ndabafana rero mfashe kano kanya nicare nga tuyage gato ku bintu bimaze iminsi biriko biraba muri no misi. Rero uru rubuga rwanyu rwacu ari gwanyu rurabashimiye cyane mwebwe kwanza mudahengeshanya kurikurikirana mwebwe mugenda mudashobora kwemera ko mugenda mutagize cyo muvuze kuvyo mwabonye ndetse mwumvise. Rero urubuga ruriho nga kugira ruryohera umuntu wese azorukurikirana ndetse azone yunge nago abo umuntu wago bwite. Ego abakunzi bacu abafana bacu abanywanyi bacu turabakunda cyane nukuri turabakunda pe turabakunda kabisa ndetse no mubari bamwe badukurikirana hari abo tuyaga umuza WhatsApp nahe. Rero nako ndavuga ati jewe na cameraman wanje buri munsi twama twicaramo twiyumvira ati dukora iki cyo ryohera bari ko badukurikirana kuri uno munsi. Rero uru rubuga ukungene ruriko rurakora ndiko ndabibona ama commentaire muradutera intege bimeze neza cyane ntaho reka kuvyishimira kungene mutuba hafi ariko rero sinovuga ko ari icivugo ariko mbandanya ndabasaba mutube hafi nimudute ni naho tuzobona neza yuko ivyo turiko turakora biriko birashimwa muri ko murabishima. Rero muzotugume hafi ntimuzocika intege kutuba hafi kuko muratuzi kuva tukiri hasi cyane. Uno munsi nimbaho bahari ingazi kanaka tuba turiko ndibaza namwe murabizi neza. Ego rero uno munsi nshaka tuyage gato ku byaranze igiteramo cya ARIEL WAYZ ni WAYZ ARIEL WAYZ kuva mu gihugu cy'u Rwanda. Uyo mwigeme umuzo wiwe wajusa n'umuzo w'abandi banyarwanda bari baherutse kuza ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko bose baraje bararyohera abarundi kuko nagiye gusanga abarundi benshi bakunda abanyarwanda kuko n'abanyarwanda benshi barakunda abarundi bisigura neza yuko ubucuti bwari buhari kuva kera narindi hagati y'u Burundi n'u Rwanda n'ubu buracabandanya. Abarundi bacu bariko baraja mu Rwanda kenshi kandi bariko barakora ndetse n'abanyarwanda kenshi bariko barazino iwacu mu Burundi kandi bariko barakora. Amatwa nsumira ngo hariho nabandi bari mu nzira bagana kuza ngahi iwacu mu Burundi kandi tuzobakira niteka tuzobakira tubazimane tubafate neza kuko natwebwe nitwagendayo ndetse n'abarundi bagenzi bacu bajayo barabakira neza kandi bakirata yuko babafashe neza. Ubwo rero igiteramo nyezina cyateguwe na La Familia ifadikanije na Hitop TV ya mutoye wanje Landry promoter. Reka ndamanze ndabashimire cyane ku nguvu bashizemwo n'ukungene biyumviriye ujya mwigeme ARIEL WAYZ kuko numwigeme afite amahiti menshi yarakoze cyane mu Rwanda baramuzi ndetse no ngahi wacu mu Burundi baramuzi kuko byaragaragaye no mu giteramo ko bamwitabiriye basidukana iyo nka kuza kumwitabira. Rero reka manze ndabashimire cyane Landry Hitop TV La Familia mwaragize uruhara rukomeye cyane rwa kiya giteramo kigende neza mwarashizemo ingufu nyishane ndetse mwarashizemo n'uburyo bwinshi cyane kuko nko guhagurutsa umu MC nka Amipro n'umu MC akomeye cyane arazimvye abaririmbyi nka D1 bafite amahiti menshi abaririmbyi nka Dramati abaririmbyi nka Thompson babikora neza cyane kuri stage ni ikintu gikomeye cyane gose kuko narabonye neza yuko byari ibintu biteguriye cyane bisigura neza yuko bavuganye kandi atamyidogo turumva hirya nino. Rero sinoreka gushima kandi ku ntambwe berekanye
yo guhereza agaciro no guhereza umwanya aba baririmbyi bakiri hasi cyane. Abaririmbyi babiri batanguye kuririmba k'ingabirano hamwe na Ngaya Wallace, novuga neza ko ari abaririmbyi ngaha mu gihugu cyacu Burundi bataramenyekana cyane ariko bazwi n'ababazi. No kuvuga ababazi barabazi ariko abatabazi ntibarabamenya kuko nta bikorwa birenze barakora. Rero Ngaya Wallace n'umupeti twakuranye ndetse tubana hamwe muri quartier ya Kamenge, nubu agikora herutse no guheza amashure yiwe ya secondaire. Rero uyo mupeti arashoboye, abamwumvise barumvise impano yiwe, yarakoze indirimbo ziryoshe nubwo zitashikiriye abarundi bose ariko ziraryoshe. K'ingabirano n'umupeti yabikora neza cyane, arakaze kabisa, arakaze. Abamwumvise bari mu giteramo baramwumvise neza yuko akaze. Yaririmbye ubwa kabiri, Ngaya Wallace yaririmbye ubwa mbere niwe yuguruye stage. Ego rero kuri performance z'abaririmbyi bagiye batandukanye bagiye kuri stage uyo munsi, novuga neza yuko hagaragaye ibintu twaheruka mu myaka ya kera. Mu myaka ya kera tugiye mu biteramo niho twabona umuntu yikura mu kibanza w'umugwizatunga aza ashimira umuririmbyi ari kuri stage avuga ati wabikoze neza cyane ndetse urubikora neza cyane. Ndaguhereje ibi. D1 na Dramati baremerewe tike z'indege, bemererwa na media tour mu gihugu cy'u Rwanda. D1 ndetse yaremerewe na tike y'indege yo kuja muri Amerika, afise collabo atayifise kujayo barabimwemereye. Ivyo ni intambwe ishimishije cyane, ni ibintu biryoshye cyane kubona abagwizatunga batangwe gutahura abaririmbyi b'abarundi ko bakora neza, bakabafata mu mugongo, bakabona neza ko bubafasha. Ico kizobere icigwa, kizobere n'akarorero abandi bagwizatunga dusenga mu Burundi kuko nabone barakunda umuziki, ko umuziki uraruhura. Rero yaragize neza, umushinga ntaye asanzwe afite ikigo, afise company ijejwe vy'indege, ivy'amadeplasement y'indege. Ego ngira nuko bimeze. Uyo mushinga ntaye vraiment yaravuze amajambo akomeye cyane, yaravuze ati D1 urandyohera, uraryohera abarundi, ukora neza, urakunda akazi, jewe ndakwemereye tike y'indege. Ni ikintu cimboneka rimwe kuri D1, sinzi ko arigera ajabukana Kanyaru canke na hariya mu Gatumba, arajabukana Gatumba ngo aje muri Kongo, ariko urumva yuko ku muziki, ku kaziki wasanzwe akora yemerewe tike y'indege. Ndagaruka gato kuri performance z'abaririmbyi b'abarundi bakoze kuri uyu munsi wa gatandatu uheze. Neza na neza D1 yararirimbye, yarabikoze neza cyane. Dramati yararirimbye, yarabikoze neza cyane. Pro ntiyaririmbye kuri stage. Ico ni kibazo dukwiye kwegera abarongoye igitaramo mwene bagitunganije bakatubwira impamvu Pro atagaragaye muri ico gitaramo, mu gihe no kuri stage ba MC baguma bavuga izina Pro, bavuga bati hari ukimara imyaka ijana wapindaki. Iyo ni indirimbo ya Pro, abantu benshi bari biteze yuko ashobora guperforminga kuri uyo munsi. Thompson The Voice Killer yarabikoze neza cyane, ariko reka mpere kuri Thompson The Voice Killer. Thompson afise mahiti menshi, arafise za Gumya, arafise za Umunoho ariyo yahereyeko, arafise za Anaconda ari kumwe na Double J, arafise Makanaki ari kumwe na Black G nubwo atayi performance iraryoshe. Ariko Thompson numwe mu baririmbyi b'abarundi babikora neza cyane kandi babizi, ariko abarundi indirimbo ziwe batazizi neza ku mutwe. Byaragaragaye mu giteramo, byaragaragaye neza yuko abarundi batazi indirimbo za Thompson, kuko Thompson yarabikoze neza nko professionnel, yararirimba gahereza microphone abaririmbyi abakunzi b'umuziki ndundi basubiremwo, bakabisubiramo ariko kumva neza yuko amajwi ari hasi, ari bake bazizi. Thompson yaratamvye birakomera, abarundi bose bararyoherwa. Tuno muririmbyi ni Michael Jackson wo mu Burundi dufise, arabizi gose, arakomeye gose. Thompson yaraje entre yiwe yarirenze cyane, yari iteye ubwoba cyane, cyari igitero. Yaje nk'aba marayika, ukungene tuzoja mu ijuru, baje bafise amabuji, bambaye amakanzu, banje bashajije cyane. Thompson entre yiwe yari iteye ubwoba cyane, nubwo neza yuko ari wo muririmbyi wa mbere yabikoze neza. Stage
ya performance novuga kuri performance niwe bayi wa mbere ko n'abakunzi abo twari twegereye twarababajije baratubwira neza tujya muhungu arakaze niwe yabaye wa mbere ivyo vyavuzwe n'abari baje mu giteramo babonye ingene yaje ingene yatanze ingene yaririmbye barabonye neza yuko abishoboye kandi yari yambaye na neza cyane ego tutandukire kuri dramati oya kuri D1 D1 n'umuririmbyi w'umurundi azi kuririmba neza afite ijwi ryiza ndetse n'abarundi bazi indirimbo ziwe ajiska Z bazizi nka Mwaramutse Maria ariko D1 yarananiwe n'ikintu cyo gutambana stage D1 yarimye umwanya abari ko baramukurikirana abafana yarabimye umwanya kuko abafana ntibari bakeneye gutamba indirimbo za D1 kuko nyinshi ntizitambika bari bakeneye kuzisubiramo D1 yararirimba ataruhuka ivyo vyaje gutuma naruha cyane amara n'umwanya muto kuri stage D1 iyo abikora akaririmba gahereza umwanya abafana bagasubiramwo hariho n'indirimbo nyinshi bari kuririmba bonyene atarinze no kuvuga ndavuga nk'indirimbo good morning barayizi gose indirimbo ubwoba barayizi gose indirimbo zero barayizi gose ni D1 yaje neza cyane yaje ahibongoza yaje na emotion zirenze cyane abakunzi b'umuziki ndundi basiduka barahagurukira rimwe barakoma amaji baravuga ati uno mwana w'umurundi arashoboye cyane kuko umuziki arawuzi akora ivyazi ndetse ni na MC Amipro yaravuze ati indirimbo za D1 nyinshi ni wazikorera niyo mpamvu usanga ziryoshe kuko ni wazikorera ego ivyo nitwereka kubimushimira ko D1 yabikoze neza cyane abarundi barazi indirimbo ziwe ariko azoza bahereza umwanya n'undi munsi ari kuri stage agahereza umwanya abafana bagasubiramwo indirimbo ziwe kuko barazizi ego dutandukire kuri Dramati n'umuririmbyi akomeye cyane kabisa akomeye kuko nasanze azina rap kuko yaje na rap yaje ku mudiho wa rap yaje akora rap ego Dramati akiza kuri stage abarundi baramukomeye amashi cyane ati urakomeye cyane kuko afise hit irenze cyane yitwa Madamu abarundi bari barindiranye igishika cyane byo kubona performance yayo ndirimbo Madamu kuko ni indirimbo abarundi bakunze cyane gushika kuri no saha igeze ku ma viewers agera ku bihumbi imiliyoni zibiri zirenga ndetse ni miliyoni zitatu zine zitanu zizoshika kuko nubu iracagenda iracaduga abarundi baracayikunda rero Dramati novuga neza yuko abarundi cyo bari biteze kuri Dramati sico yabahereje mu ntango kuko yarabahinduriye systeme gatoya amaze kubahereza rap bibajije neza yuko atarashika ahubwo bavuze ati Dramati tuzi ntarazi ariko amaze kubahereza vovota amaze kubahereza Madamu nyene amaze kubahereza Your Man bararyohewe cyane barashimagiza baravuga ati Dramati ubahwe cyane ego umuririmbyi ni strategy yo kumenya ingene utambana stage ingene winjira uhindure abantu uhindure system ariko Dramati novuga neza yuko ashobora kuba yarashizemo ingufu nyinshi mu nyuma yari kuzikoresha ubwa mbere abakunzi b'umuziki ndundi bakimushashaye ariko nitwereka kumushimira yabikoze neza cyane kuko abarundi baramukunda cyane kandi bamwiteze ko byinshi ego tutandukire kuri ARIEL WAYZ abarundi bari biteze ibitangaza birenze cyane ariko indirimbo ziwe ntibazizi neza kuko abarundi bose baje no mu Burundi barujuje aho bakoreye ibiteramo byabo nka Chris Easy yarujuje aho yakoreye kuri Miki Mr Katapira Bruce Melody yarujuje muri Indegaje yarujuje aho yakoreye igiteramo yarahujuje cyane muri Zion Beach yarahujuje kandi abarundi bari bamwiteze cyane yarabikoze neza cyane Afrique yarujuje byaragenze neza cyane ndetse yagiye atamacumu aravuga ati abarundi barakomeye barakunda umuziki rero uyu muzo wa ARIEL WAYZ hari abarundi benshi batari bamuzi kuko nagiye gusanga bigema aribo bamuzi cyane ARIEL WAYZ sinzi ko ari ukubera ari umwigeme ariko abarundi baramuzi cyane abakobwa baramuzi cyane baranamukunda ndetse no kuri stage nico giteramo kitari bireye cyane n'abakobwa abigeme bari benshi cyane muri ico giteramo
ego abigeme bari benshi cyane barakoze birashimwa bari bamwiteze ko byinshi rero ikintu nagiye kubona ARIEL yaje atandukanye n'abandi barinje barundi ngene baje kuri stage kuko abarundi bari bicaye kuri VIP bamanuka baja kuri stage direct ARIEL we yavuye hirya yaje aca mu bafana aza direct amatoroshi menshi cyane amatara amakamera menshi cyane ndetse bamwakiriye neza ARIEL WAYZ yarabuze ikintu kimwe stage kumenya indirimbo ziwe kuko indirimbo ziwe nyinshi ziri mu Congereza abarundi nabo indimi sikirenga nkanje ngaha ARIEL arazi gushusha stage ariko abarundi barabuze gusubiramo ivyo ari karavuga ARIEL yarazanye vibe yari itandukanye n'abaririmbyi bacu ingene babikoze ariko novuga neza yuko ARIEL WAYZ akija kuri stage abarundi bari bamwiteze ko ibitangaza birenze cyane ariko amaze kushika kuri stage byaragaragaye neza yuko abarundi indirimbo ziwe batarazimenya neza stage yari iryamye gatoyi ariko kuri sonorisation yari hibereye umuntu wari we wese yategerezwa gutero kaguru canke kujegeza umutwe canke gutambisha igituza ivyo vyaje gufasha cyane ARIEL WAYZ aho aririmbiye indirimbo yitwa good like ivuga ati uwa nimbari uwa ntayonzi neza ariko uko niko nzi ivugwa abarundi barayizi iyo ndirimbo cyane barasimvye amaze kubasukamwo iyo yaririmbanye na Juno Kizigenza yitwa Away abarundi barasaze cyane bavuga ati ikirori riki isi niyi turashitse kabisa turaryohe turabonye turariye show kuko no mu majambo ARIEL yashikirije yaravuze ati tujye show tushaka tujye show ego igitaramo nuko cyagenze ARIEL WAYZ yaragaragaye cyane mu nyuma ariko bwa mbere byari bisanzwe cyane tuje rero kwateguye igitaramo ari we Landry Promoter ndetse na MC Ami Pro babikoze neza cyane ndabashimire cyane ndabubaha cyane ku bantu bavuze ngo igitaramo kunuku igitaramo abantu baje aha ni Bujumbura guys aha ni Bujumbura ni mujini nta gitaramo cya 12 kikibaho igitaramo gitangura saa 4 saa 5 z'ijoro kuko nta mwana aza mu giteramo haza abakuze ego abagiye barapostinga ngo igiteramo ngo cabuza abantu baje kare kuko ibiteramo byose ngahi Bujumbura bitangura bitevye ego uzotegura igiteramo aze yitega abantu nyuma ya saa 4 y'ijoro cyangwa saa 3 ntaza bitege 18 kuko abenshi babakiri kubuzi kuko urabona isaha igeze abantu barakora cyane na samedi barakora ndetse ari n'abakora dimanche rero uko biri kose rero byagenze neza narimbuza ati reka nshimire Landry Promoter ni intwari naho reka kumushimira bikoze neza cyane nubwo amajambo atabuze ariko rero hari utunenge ntogenda ntavuze twagaragaye mu giteramo icyo giteramo cya Landry Promoter hari abigeme babirinzi muri entertainment umugore wa Landry Promoter Krista hari akazi yarajejwe ku muryango yarajeje gutabura amatiki uwarisha tabura amatiki hari umwigeme akora kuri BTV yarajejwe kuverifya amamedia amamedia ko yaje uyu mwigeme yarabikoze neza cyane kuko nta muntu akora kuri media yigeze yima agaciro kuko amamedia yose yarore kure kuzamura abantu batatu kandi byagenze neza cyane ariko Krista yarataye akazi yarataye akazi ngerageje kubaza na Landry kuri telefone yarambwiye ati bro akazi karononekaye gato nubwo abantu baje ari benshi ushobora kuba hariho uburyo bukeyi tutabonye kubera warabijejwe yarabitaye umwigeme wanje ngira yararyoheye n'umuziki acaja gutamba ariko yarataye akazi ivyo ni bimwe muri insolite zabaye ikindi naco n'ibinyobwa vyaheze ibinyobwa byaraheze ariko si insolite n'abantu bwinshi bw'abantu bwabihejeje ivyo kurya vyaraheze ambutiyaje mu ibarabara aho igitaramo cyabereye imiduga ntiyarengana neza kuko imiduga yari myinshi parking yaruzuye kugeza aho baparika mu ibarabara ndavuga neza yuko abaririmbyi ntibaje ku mwanya bababwiye ariko umwanya baje ko wari mwiza kandi babikoze neza cyane VIP yari ipanze neza VIP ya mbere ya
ya 20.000 yari ipanze neza, niyo hejuru gatoyi yari ipanze neza, gusa nuko byaje kudabangana mu nyuma abantu bashushe cyane. VIP ya 20.000 yarajabanganje abantu barinjemo sécurité yararengewe ku bwinshi bw'abantu. Rero uko niko igiteramo cagenze, reka dushimira Imana ko byagenze neza. Reka dusaba Imana ntihazoza ama insolite yandi azoza ngo intebe zaravunaguritse, umwe n'igiteramo ngo hamenaguritse ibi bizotangure gufungishana bizogende neza. Reka sinugena ntashimiye abaririmbyi abakomedie bitabira ico giteramo baje gufata mu mugongo bagenzi babo. Gasore yarabikoze neza, Estanishi niho yarari, ndetse hariho n'abandi baririmbyi neza baje muri ico giteramo batari kuri afisha ariko baje gutera intege bagenzi babo. Ivyo ni ibintu twaheruka kera mu myaka ya kera tuja mu biteramo nk'abafana. Ivyo ni ibintu byaturyoheye cyane. Landry hari amajambo yavuze, aravuga ati ndashimiye cyane Team Satura, niyo yavuye niyo twaje tuva kera kuvuga ijambo Team Satura wamengura menje, ariko mwene yonyene yaramaze kuyicira inzira, yaramaze kuyihereza icubahiro. Satura mwenyewe yaramaze kuyicira inzira, ubuvuze Team Satura barakubaha. Ariko kera byari biteye agahinda n'umubaro kuko byari bifatiye mu gukunda umuziki, umufana umuririmbyi umwe gusa, ariko ubu bafana umuziki ndundi muri rusangi, bafana umuziki Burundi muri rusangi. Rero ivyo bintu Landry yarashimiye cyane abantu bo abapeti bo muri Team Satura bitabira ico giteramo ko niho bari yarabashimiye cyane, arabwira ati mwakoze cyane, ndi mukuru wanyu niyo na Jemva. Aradushimira cyane ati koresha umwanya media niho bibere. Arashimira andi ma media yaje, nivyo tunitwereka kubimushimira ko yego Imana imuhezagire, Imana imworohereze, ndetse tubanaye tumusengera bigende neza. Bye bye. Yari Mr. Koresha umwanya, behind camera ni Pax Salaba, umucuragiye burije. Ndabakunda cyane. Manuka sawa murakoze gifting irate barasa uyu mwigero barasa sawa ufisa gift irate ufisa gift arate sécurité mudufashe sécurité mudufashe uyu mwigero ramumona gute barasa urafisa nyinyi ARIEL WAYZ abarundi tumaze kubabwira yuko uzoza ngaha mu Burundi barakwiteguriye bikwiye. Mu Burundi ni